Muhisi Niyongabo Ferdinand yitavye Imana kugenekerezo rya 8 Ntwarante umwaka wa 2025 mu bitaro vya Kristo Basore yarafise imyaka 55. Mana mushobora vyose, wewe waturungikiye umwana wawe ngo aze gukura abantu mu kabi babone gukira amagorwa y'umuriro udahera. Hezagira uru ruhafu kugira tubikemo umusavyi wawe, maze nawe uzomusanganize ivyiza umunsi w'ukuzuka. Tugusabishije Yezu Kristo umukama wacu. igisabisho cyo kuvuga ubuserukiracu z'umuryango bagira abavubi. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakunzi mukurikirana G5 Media. Neza ko aho muri hose muri impunda marembe. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, nanje ndameze neza kubera ko Imana ikintije umwuka w'abazima, Imana ikindinze ndetse ikirinze amagara ayanje. Umwe wese ahari abanze mko ndamushimiye kubw'urukundo n'ubwitange angirira mu kunshigikira mu bikorwa ibi canke biriya. Reka mbanze ndababwira kandi neza yuko tugomba gushima Imana hoyo ibikiturinze kubera ko hariho benshi no munsi turi mu gahinda, turi mu marira vyabuze turabura bacu, abandi bakaba batariko bararonka zino mpemo dukoresha kugira ngo dushobore kuvuga ibi canke biriya. Neza turi kuri morgue kuri clinique Prince Louis Rwagasore, aho neza yuko twaje gusezerana iteka umuvyeyi wacu twabuze tutanse, umuvyeyi wa Kanyana, ni papa Kanyana yitavye Imana ku munsi wa gatandatu, aho neza yuko no munsi ariho baja kumushingura neza nkuko mubibona. Bitabiriwe na benshi, bitabiriwe n'inshuti, abagenzi, ababanyi, imiryango myinshi itandukanye, ariko kandi tutibagiye abavandimwe dusanzwe dukorana imirimo, amafilme n'ibindi byinshi bitandukanye baje gushigikira. Papa Kanyana yaramaze igihe kitari kinini cyane, ariko kandi kitari na gito, agwaye ndetse ari muri koma neza aho neza yuko ariho byahavuye birangirira. Imana imukunda kuturusha, aragenda. Uno munsi tuje kumusezera nkuko mubibona. Turaheza gusezera hano, hanyuma umurimo uraza gukomeza dukomereza neza mu Rumonge ku Gatumba, aho yarasanzwe atuye, ndetse mu rugo iwiwe ahariho baza kumushingura. Niko bimeze. Nanje nka G5 Media, Elma Love Mwarimu, turi hano kugira ngo tuze gukomeza kubahereza news, amakuru yose umwanya ku mwanya ku bintu bigenda. Mugumane natwe, mugumane na G5 Media kugira ngo ukurikirane neza uko urubanza rwose nyezina aruza gukomeza arugenda. Ndabakunda cyane guys, Imana ibampezagirire.
hanyuma rero nyakubahwa ibi biriko biraba natwe bitwigisha kwegera kuko natwe tutazi umunsi cyangwa isaha ya buri wese nuko urakoze ko ibyo tugusabye utumvise kandi ugiye kudukorera natwe turabyizeye tuzanye n'izina ryawe Yesu umuntu wacu w'ijuru. Ego nuko umugirwa wo gusezera hano kuri morgue ukaburarangiye neza neza imyiteguro ikabera atangwe yo gufata urugendo twerekeza mu ntara ya Rumonge kugira ngo
tujye gushingurana iteka uno muvyeyi wacu uno mutama wacu twabuze tutanka inshuti n'abagenzi tugiye gufatana urugendo kugira ngo byo kwifatikanya n'umuryango nyezina wose iyo uri ukagera mwizi mugumane natwe murabona ko urugendo rugenda nuko ndetse igikorwa cyose giza kugenda Love Marie ndahano umwanya wari wo wose kugira ngo abahereze amakuru menshi mitibagira gusangiza abandi ino video kugira ngo babone ko ibikorwa byagenze babone ko ibintu bimeze ido nido niragirirwa amahirwe yo kuronka umwe bono baza turaza kuyaga hano imbere yanje murabona hari Kanyana ndetse n'umuvyeyi wiwe mama Kanyana niwo bari kumwe bategura umutundo kugira ngo bamenyeshe yuko ibintu byose bigiye ku murongo bimeze neza ariko kandi fatakanya nihanganisha umuryango wabuze nihanganisha abantu twese turi mu bihe bigoye uzi neza yuko muri industry ya plus 257 tumaze iminsi turi mu bibazo byo kubura aba nabariya murabizi neza yuko na Samuela canke Bukeye neza nawe aherutse kubura mutoyi wiwe ndetse yabuze abantu babiri carimwe mu muryango umunsi umwe ivyo urumva neza ko ari ibintu byo gusengera tukiye gusaba Imana kugira ngo iduhereze kwihangana ariko dukomeze gusaba iherezo ryiza natwe dusigaye kubera ko nta uzorusimba twese niyo nzira ariko igikuru ni gute warangije urugendo rwawe rwaheze gute guys mugumane nanje murabona byose uko biri bugende ikintu kimwe ku kindi
Abarize bamenye muca banje ari dagira ngawi emotion ya mama cyane Januari tenga kanga we bagutse abantu baze kurenga kuturanira kandi banaciye amahanga baturiye nizera ko atamuhaye amahe oya ntibamuceza afite avance gusa amaya bikino na USB yawe none turabana beza Yes, bakunzi ba G5 Media nkuko mubibona nuko twamaze gushika mu Rumonge neza aha turi ku rusengero aho bagomba basengere umubiri Nyakwigendera aho bagomba basezere kandi abatashoboye gusezerera Bujumbura baza gusezerera hano neza nkuko mubibona sinzi ry'abantu duzuye hano kugira ngo bashobore kubasha gusezera umubiri wa Nyakwigendera. Niko bimeze urugendo rwari rurerure wari ruruhije ndetse twaduze imisozi n'iyindi nkuko mwabibonye aho twageze n'ahantu imodokari inanirwa hanyuma tugakomeza n'amaguru ariko Imana yakinze twashitse amahoro twashitse impundu amarembe ubwo rero turacakomeza umugirwa kugira ngo bikunde umwene data umuvyeyi wacu tumusezere amahoro ndetse tumusabire gushika kwa data aho yateguriwe mu kibanza Imana yamuteguriye ngumane nanje cyose turakomeza kubereka tuvuye hano duca twerekeza ku kaburi aho baza kumufubana iteka Darcy genda bukebuke genda hari imbere kuriya
Kayira inzira 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 maze musubira inyuma kayira muri famuzi subira inyuma gatoya mutanga inzira tanga inzira mwe subira haruguru subira haruguru subira hariya subira hariya subira hariya subira haruguru subira haruguru subira haruguru none muhuye none ko murandira cyabwira cyambaye n'uniforme kuri aya majambo Yezu Kristo atubwira ati jewe ndizuka ndubuzima uwunyemera niyapfuye azosubira kuba muzima. Uyu muhisi yemera Kristo nico gituma twomuhereza uyamye yishimiye. Nimuze twese tuvuge duti turagusavye mukama twumvire. Mukama Yezu turazi ko wamana imbabazi nazo zagutumye uja kumva ya Lazaro ukamuririra, natwe turagusavye uduhoze muri aya marira.
ko wazuye abapfuye turagusabye ushikane mu buzima bw'amahoro uyu muvukanyi tugushikirije. Ko aho uyu Ferdinand yabatizwa wamushizemwo ubweranda bwawe turagusabye ubu naho umwuzuzemwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana. Mwakire umwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe. Nawe nyene Mukama urazi ingene ugupfa kubabaza ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima nuhe uyu muvukanyi wawe intsinzi yawe natwe uturemeshe. Mana mushobora byose wewe waturungikiye umwana wawe ngo aze gukura abantu mu kabi babone gukira amagorwa y'umuriro udahera, hezagira uru ruhafu kugira tubikemo umusavyi wawe maze nawe uzomusanganize ivyiza umunsi w'ukuzuka. Tugusabishije Yezu Kristo umukama wacu. igisabisho cyo kuvuga ubuserukiracu z'umuryango bagira abavubi Niyongabo Ferdinand umuvandimwe twaragendanye n'ubu tukiri kumwe nawe ngo tuguherekeze kandi tukwereke ko tugukunda tudatandukanye uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, ibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yesu ni wowe tweza ko amaso muri kino gihe turazi ko uri wacu tukaba abawe. Nuze udusangize umubabaro uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendanye ukiri ku isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe cy'urupfu ari wewe utanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka riterwa bavuye ngaha ku isi ari wewe uyitanga. Dufashe rero ntiducibwe intege n'urupfu rw'iwacu ajye iwawe ahubwo uturonse ubutwari bw'umutima n'imboga zo kurangurana ibikorwa byose umutima utikunda.
tugire Kristo ubuzima bw'umuhisi Niyongabo Ferdinand umuhisi Niyongabo Ferdinand yavutse mu mwaka w'igihumbi 1969 avukira ku musozi Kiryama komine Songa intara ya Bururi yize amashuri ya Yagamukama Kirukina se wiwe yitwa Simbakwiye Daniel nyina Niragira Marita yubatse urugo rwiwe ku Mugara mu 1992 yubakana n'umwigeme Isengiyumva Isabelle babyarana abana 13 abahungu 6 n'abigeme buzukuru 12 umuhisi Niyongabo Ferdinand yitavye Imana ku igenekerezo rya 8 Ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu bitaro bya Kristo Sorry yarafise imyaka 55 murakoze. Abana b'umuhisi bakurikire abana dufashe mwegere inyuma gato babisire bakayira abana b'umuhisi mutera imbere sense tangizira ngaha Genda abana mwese mumanuke sarabana abavukanye b'umuhisi nibitegure nabo kwisi isoko risiri hagati na hagati bahabona muraraba ino nuko reka duhe
ijambo waserukiye umuryango inzira ngaho wasubiye mwiriwe mwese mwiriwe hanyuma tukiri imana